gikorwa turangije umunsi ni igikorwa kizodushikana ku kwitunganiriza imigambi igihugu kizokwisunga mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe biciye mu kugabanya ivyuka biva ku bikorwa by'abantu, byaba ari ivyuka byaba biciye akarorero nko kugabanya gukoresha igiti canke amakara mu gukinjika, kugabanya ikoreshwa ry'ibitoro mu gutanguza imigambi y'imodoka zidakoresha ibitoro n'ibindi. Ni ukuvuga no gutunganya imigambi izotuma igihugu gishobora guterera mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe riciye mu vyuka vya bindi bita gaz à effet de serre. Igikorwa nyezina ni kigiye gutangura uno munsi kware ugutanguza ico gikorwa kigiye gushirwa mu ngiro. Unovuga ati rero uno munsi kwari nko guhereza amasuka abakozi kugira ngo baje ku kivi, hanyuma badukorere uwo mugambi, baje ku kivi bakora uwo mugambi, hanyuma tuze turabe yuko umugambi wubatse neza, hanyuma gishobore kwemezwa n'igihugu. Ingaruka mbi ni nyinshi cyane kandi zikora ku bene igihugu no ku buzima bw'igihugu. Kugabanya ivyuka bitera ubushuhe isi, ariko kugabanya gukoresha igiti mu gukinjika kona karero no kubigabanya, kuko imyuka iva ku giti turetse ingaruka mbi yayo yonyene ubwayo, musanzwe muzi ko igiti ari karahara mu ruganda ntibacura mu gihugu. Igiti nico gituma duhema, igiti naco gifise intererano mu kubungabunga isi, yaba isi ndimwa canke isi muri rusangi, kandi igiti gifise akamaro ntangere. Uwo mugambi rero nico kirimwo mu shiraho imigambi ituma hagabanuka ikoreshwa ry'igiti mu buryo bwo gukinjika nukonona ibiti muri rusange. Iyindi migambi irimwo ni imigambi yo gukoresha uburorero nk'amatara avuye ku mishwarara y'izuba, kugwiza amatara avuye ku mishwarara y'izuba, kugabanya ikoreshwa ry'ibitoro mu miduga, mu gutanguza imigambi y'imiduga ikoresha bateri, no gukwiragiza ubundi buhinga bukingira ibidukikije. No kuvuga ntanze nk'akarorero nko gukoresha za biogaze mu bene igihugu, gutyo bigatuma abantu batera imbere baronka amatara kandi bakingira ibidukikije.